Ndabaramukije bene data nkunda amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe mwese aho muherereye ku isi yose. Muri kumwe na Françoise Habonayo, subiye gushimira Imana data wa twese kubwo uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ku majambo y'Imana. Dusenge. Urakoze data wera kuko tugiriye neza. None mu izina ryawe ryera Yesu ndakwinginze ngo kano kanya uze wiheshe icubahiro uvugane natwe. Uhezagire kino gikorwa cawe kandi mpemu wawe mwiza andongore Yesu n'abankurikira bose. Ndasabye ubushobozi bw'Imana bubamenyeshe ibyo ugomba kubabwira. Urakoze Yesu, ndagushima kubyumvise gutyo kandi ubidukorera mu izina ryawe ryera Kristo, amen. Uyu munsi numva nshimiye Imana mu mutima kuko hariho amajambo maze iminsi ndiko ndiyumvira nagomba kuganira namwe. Bene data, turi mu minsi y'iherezo, turi mu minsi ya nyuma, ariko nagomba twibukanye mbega twebwe turi bande. Aha ndiko ndabwira abantu bamaze kumenya Imana, abantu bamaze kwihana. Muri ayo majambo turaza kuvugana abo turi bo, turaza kuvugana umwami wacu Yesu Kristo nawe ninde, ikiturindiriye ni giki. Ikiturindiriye ni giki. Twebwe turi abana b'Imana kuko twamaze kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wacu. Hanyuma Yesu Kristo nawe ni umwami wacu kandi ni umucamanza azoza gucira imanza abazokwinjira mu bwami. Haleluya. Hariho ibibazo tuzoza kwishura imbere y'Imana. Rero turaza guca kuri ibyo bibazo, turaza kubirabira hamwe ibibazo bitatu data azotubaza nitwamara gushika imbere yiwe. Ibi bibazo bitatu navuga ni nk'ishurirwa Imana yaduhishuriye muri iyi minsi, arico catumye ngomba kugira iyi video kugira ngo nsangire namwe. Rero imbere yuko nja muri ibyo bibazo, ndagomba dusangire ijambo Yesu Kristo yavuze abwira abariko baramubamba, abwira Pilato bariko bamucira urubanza, amubarira ngo ubwami bwanje ngo subwo muri iyi si. Haleluya. Aha nagomba twibukanye Yesu wacu twizeye ninde. Yavuze ngo ubwami bwanje subwo muri iyi si, ngo iyo aba bwayo bwo muri iyi si ngo mba ntumye abagendanyi banje bakaza kungwanirira. Tubisoma hariya muri Yohana igice c'18 ku murongo wa 36. Haravuga ngo Yesu aramwishura ati ubwami bwanje subwo muri iyi si. Iyo aba ubwami bwanje bwari ubwo muri iyi si, abagendanyi banje baba bagwanye ngo simpabwe abayuda, ariko noneho ubwami bwanje subwino. Imana ishimwe. Uyu Yesu twizeye ubwami bwiwe subwo muri iyi si. Kandi turasoma n'irindi jambo litubwira yuko twebwe abamwakiriye, abamwizeye ntiturabino. Haleluya. Tubirabe muri Yohana igice c'17 ku murongo wa 16. Naho twaguma turahera ku murongo wa 14. Haravuga ngo Yohana 17 ku murongo wa 14 turabandanya ngo nabahaye ijambo ryawe kandi ab'isi barabanka kuko atari ab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Singusaba ngo bakure mu isi, ariko ngo barinde wa mubi. Sab'isi nk'uko nanje ntari uw'isi. Haleluya. Haleluya. Bene data ntituri ab'isi kandi n'umwami wacu si uw'ino mu isi. Haleluya. Nico gituma isi n'abayo bitwanka kuko tuba mu isi kandi tubana n'ab'isi, ariko tweho abakiriye Kristo Yesu ntituri ab'isi nk'uko umwami wacu atari uw'ino mu isi. Imana ishimwe. Igihe Yesu yariko arigisha abigishwa biwe gusenga, hari amajambo amwe rero yababwiye. Ayo majambo yababwiye ngo hariya muri Matayo 6 ku murongo
turasoma imirongo mike mike. Matayo 6, Matayo 6 hariya ku murongo w'9 havuga ngo iki? Haravuga ngo Matayo 6 ku murongo w'9 haravuga ngo nuko musenge mutya muti data wa twese wo mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Haleluya. Niri jambo nagomba. Yesu yariko arigisha abigishwa biwe, ababwira ati muzohore musenga mutya muti data wa twese uri mwijuru. Muzi neza ko dufise aba data benshi, hariho ba data bari hamwe no mwisi, ariko yavuze ati muhore muvuga data wa twese ari mwijuru. Amena. Muvuge muti izina ryawe niryubahwe. Haleluya. Kandi avuga ati ubwami bwawe buze. Twavuze tuti ubwami bwacu subwino nubwo mwijuru, twebwe nturabisi oya da. Ariko Yesu yavuze ati tuze duhore dusenga ngo ubwami bwa Yesu, ubwami bwa data buze, bubane nawe, ubwami bw'Imana bubane nawe, ubwami bw'Imana bubane nanje, ubwami bw'Imana tubwinjiremwo. Imana idufashe, Imana dutabare. Yesu rero atwigisha gusenga ngo duhe dusaba ngo ubwami bw'Imana nibuze. Hanyuma ubwo bwami rero twama dusenga ngo buze, ngo buze, turi mu kubwinjiramwo. Kuko Yesu yaragiye, Yesu ntaraha ku isi, yaragiye. Kandi yaravuze ngo iyo yagiye natwe tuzojayo, ngo yagiye kudutegurira aho tuzoba mu bwami kwa data. Haleluya. Oh Yesu we. Yagiye kudutegura aho tuzoba mu bwami kwa data. Kandi aho yavuze ngo hari amazu menshi yawe irimwo. Niba ubona bakurenganye canke uhangayika muri kodi y'inzu, amahere ya ruwaye yashaka umwa, ngo mwijuru turafise y'amazu data yagiye kudutegurira. Imana nihabwa icubahiro. Rero ndagomba turabe rero bene data abazojayo ni bande? Uyu munsi abantu benshi baravuga ngo jewe ndi umukristo, ngo narihanye, ngo nzogenda, ngo mfise ikibanza kwa data. Niko naje uko niko ndavyizeye, kandi naje uko niko ndabirindiriye. Ariko reka turabe ijambo ry'Imana rivuga gute, twitegure neza ntituzohave dusanga twibesha. Bene data, ijambo ry'Imana ryaravuze ngo hahigwa uwahariwe ibyaha vyiwe, icaha ciwe kigatwikirwa, ngo uyo numuhigwe. Hahigwa uwahariwe ibyaha vyiwe. Iri jambo ndarihishuriwe vuba, ubundi narinzi yuko hahiriwe uwihanye. Ndagomba gutandukanya kwihana no guharigwa. Kwihana no guharigwa. Iri jambo kwihana ni ukwemera ikosa ryawe, ukavuga ibyaha wakoze, ugasaba imbabazi. Hanyuma guharigwa naho uharigwa wasabye imbabazi. Rero hariho eka nininya, hariho itandukaniro hagati yo gusaba imbabazi no kuzihabwa. Benshi dukunda gusaba imbabazi, kandi nivyo, kandi tukizera neza ko twazihawe, ariko hariho condition zo kuzihabwa. Reka rero tubirabire hamwe kugira ngo ntituzohave dusanga twaribeshe. Turabe mu gitabo c'Imana, mu gitabo ahanyene Yesu ariko arigisha abantu gusenga muri Matayo 6. Dusome hajya ku murongo wa 14 na 15. Haravuga ngo iki? Matayo 6:14 na 15 haravuga ngo kuko nimwaharira abantu ibyaha byabo, na so wo mwijuru azobaharira namwe. Ariko nimutaharira abantu ibyaha byabo, na so nawe ntazobaharira ibyaha byanyu. Mwumvise? Wa muntu wasabye imbabazi wihanye, ariko mu mutima wawe hakaba hari abantu utaraharira.
reka ndakubarire butarakwirirako ngo urubanza rugushikeko, nyaragasa uharira abakugiriye nabi, nyaragasa ukura abo bantu bose watekeye mu mutima wawe ubaharire mu izina rya Yesu Kristo. Naho womenga biragoye, naho womenga ntibishoboka, enda bikore ku neza yawe, kuko nutabikora ijuru ntuzoginjira. Kandi ndakubwira ndagutangariza yuko niba utari bwabikore no gushikiza isaha, nawe mu gitabo c'abagororotsi, mu gitabo c'abantu b'Imana nturimwo. Kuko data yaravuze ati umve, iri ni ibanga rikomeye, niyo mutabaharira na so wo mw'ijuru ntazobaharira. Kandi ni Yesu yabivuze, ariko arabwira abigishwa biwe, nuko nyene arabizi, nuko nyene niyo condition. Iri jambo bene data ndarihishuriwe vuba. Jewe narinzi ko umuntu wese yasabye imbabazi Imana yamaze guharirwa, ariko ijambo riravuze ngo niyo mutabaharira namwe, niba hari ikintu nawe mu mutima utahariye mwene so bundi yagusabye imbabazi ntumuharire, na wewe ntahuraja, urubanza rurakurindiriye. None rero tukibyumvise bene data, twihute turabe mbega mu mutima wanje hari umuntu ngitekeyemwo, hari umuntu nafungiye mu mutima wanje, hari umuntu birahari, musohore muharire. Naho atagusabye imbabazi vuga uti mu izina rya Yesu ndamuhariye, nandi ibyaha nakoze ni byinshi ndamuhariye. Niba byokorohera umutelefone umubwire uti mwene data nari narababaye imyaka myinshi, ariko ndaguhariye kuko nanje Yesu yarampariye. Kugira ngo nawe uharigwe, Yesu aguharire, nubanza uharira abandi. Imana nishimwe. Kari aka kantu nagomba kubabwira ngo imbere y'Imana hariho ibibazo tuzobazwa, kandi ibyo bibazo utarabyishura umenye ko ubwami ntushaka kubwinjira, kuko mw'ijuru nta banyabyaha bazinjirayo, nta byaha bizobayo. Rero bishoboka ko wahora umukozi w'Imana, bishoboka ko wahora umuririmbyi, wahora umusenzi, wahora ukora ibikorwa biriya na biriya, ariko utaraharira abandi, kandi wewe ukizera ko wababariwe. Ariko siko bimeze. Ndakubwira nti nuko subira ku murongo, genda wihane ibyaha byawe, nawe uharira abandi, babandi bose ufise mu mutima wawe, bamwe wa muri kuridogera, babandi wa muri iriyumvira ngo bakugiye nabi, bamwe uraho umutima wawe ukumvura bazinutswe, mu izina rya Yesu ivyo vyose ni sinya kutarakaruhura ubabarirwa nawe. Imana idufashe. Hanyuma ikindi naco, ijambo ry'Imana rababwiye yuko ntibivuga ngo hahirwa bihanye, ariko hahirwa bahariwe. Guharirwa rero navyo nibi yuko atawundi muntu nawe utaraharira muri wewe yoba arimo. Imana ishimwe. Hanyuma ikindi kintu kiranga abana b'ubwami, abana b'ubwami bagendana urukundo, bagendana urukundo. Urukundo rero sikindi ni Yesu bwiwe aba ari muri wewe. Ereka si ibintu wiforsa ngo wiforse gukunda naka, oya, ni Kristo ari we nyene rukundo aba muri wewe. Rero ni wabona umuntu atagira urukundo, umuntu atagirira impuhwe abandi, umuntu atagira umenga sihari, uyo muntu Yesu ntaba muri we. Kuko Yesu hamwe ari muri wewe, yore yajisa gute amfase iki kibazo. Mbega abakera ngo barabwirwa ngo mukunde ababakunda, mwanka abansi banyu. Ariko Yesu Kristo amaze kuza yaciye ahindura ibintu, yaciye avuga ati ahubwo mukunde abansi banyu mubasengere. Uyu Kristo amaze kuba muri wewe, babandi bakugiriye nabi uci bakunda, ukamubasengera, ukabifuriza ineza, ukabifuriza agakiza, ukabifuriza kuruhuka, kuko buriya abantu bakora ibibi nabo bararushe mu mitima yabo. Rero abana b'ubwami nuko bameze, bagendana urukundo, kandi urwo rukundo ntirukunda abiwanyu gusa, ahubwo kandi urwo rukundo ntirufasha abiwanyu gusa. Benshi barakunda kuvuga ngo urukundo gwerekanira
mu gufasha umuntu. Nivyo urukundo rwerekanira mu vy'ugirira umuntu. Ariko birashoboka nkamukunda muga ntafise ico ndamuha. Muri uko kumukunda ntafise ico ndamuha, basi ndamutelefona, basi nkagenda nkamuramutsa, nkamubaza umwaraye amahoro, basi nkamubaza mbega wa mwana yahora agwaye yarakize, akumva kumwiyumvirako. Basi uko vyomera kose ntubuze uko wobigenza, ukanamusengera. Kuko data ni wabona ibikorwa dukora vyo mu mpisho. Haleluya, Imana ishimwe. Urukundo ni wumva muri watarukundo ufise, umenye uti harihe gahaze. Abana b'ubwami Kristo aba muri bo, kandi Kristo niwe rukundo. Haleluya. Abana b'ubwami bagira umwitwarariko, bakitwararika bo mu nzu iwabo, bakitwararika no mu nzu z'abandi. Uko bashoboye umutima wabo ukaguka mu gufasha no mu kwitwararika abandi. Kandi twabonye ngo abana b'ubwami uru rukundo rubatera no kugira neza ababagiriye nabi. Yesu nashimwe. Hanyuma ikindi kiranga abana b'ubwami ni iki kintu bita ngo kuba gahore. Kuba gahore. Kuba gahore ni nkuko novuga nti kuba parfait. Canke kuba gahore ni ukuvuga ngo ni kuba umuntu mwiza akora ibintu byiza kurenza les normes, canke kurenza ibintu biri normale. Ni kwa kundi ababwira abakera bavuga ngo musengere, donc mukunda babakunda mwanka babanka. Uko niko biri, kandi mu buryo busanzwe nuko ukunda ugukunda kandi ukanka ukwanka. Mu buryo busanzwe nuko bimeze. Ariko abantu bagendera muri ubu bwami rero, abana b'ubwami bimirije kuzokwinjira mu bwami kwa data yo mwijuru, abangaba deja baba mu bwami, kuko ubu bwami buba muri bo. Ingeso zabo zerekana ko ari abana b'ubwami, bakagirira neza babandi babagirira nabi. Hanyuma ikindi naco, aba bana b'ubwami ikindi badakora bene data, aba bana b'ubwami ntibahinyurana. Ukumva ugifise guhinyura ubundi mu mutima wawe, ukamuhinyura, ukagira ukwidodombera ubundi mu mutima wawe, ukagira gucira imanza ubundi mu mutima wawe, aho abana b'ubwami suko bameze. Abana b'ubwami bagendana n'iri vocabulaire ryitwa kwemerana. Mu gikorwa murimwo, mu gikorwa musangiye, mugendane kwemerana. Satani wewe agendana na rivalite, canke Satani agendana n'iyi vocabulaire kuvuga ngo ni jewe, ngo je ntabonetse ibintu byokorwa, ngo ni jewe mfise ingabire ziroti z'abandi, ni jewe byose ni jewe. Satani wewe abwira abantu ati ni wewe, agendana abantu kwiduza, kwerekana ko bobo batameze nk'abandi, kwerekana ko bobo bafise byinshi barushije abandi. Ariko Yesu Kristo wavuga ati ni mwemerane, ingabire mfise, ingabire mwene data afise, ingabire uriya wundi afise, twemerane. Umuntu wese ku rugezo ariko ndamuha agaciro kuko data niwe yakamuhaye. Bibiliya yaravuze ngo nk'uko ingingo zigize umuntu ni nyinshi, amaso ntiyokwirata ngo jewe ngo ndakomeye kubera ndabona, ngo amazuru ntaco avuze, ngo ibirenge ntaco bivuze. Oya, umwe wese uko ari kose twemerane. Mu gikorwa c'Imana twemerane, mu bushobozi bwacu uko bungana kose twemerane, mu nzu tubamwo twemerane. Niba wowe uri boss, nujya munyezamu wawe nawe umwemere, kuko nawe mu gikorwa ciwe akora ni ku neza yawe. Uriya ateka
igikorwa ciwe akora ni kuneza ya bose bari mu nzu. Kuri urya nawe agenda guca amafaranga akayaronka akadusumira, nawe agira neza kuko ni kuneza y'abari mu nzu bose. Bisobanurwa ngo twese twemerane, nta muntu ariho wo kurengera ubundi. Abana b'ubwami bagendana kwemerana, abana b'ubwami bagendana kwiyorosha, abana b'ubwami ntibagendana guca imanza. Guca imanza ni ijambo ryagiye ritugora cyane. Iyo ubona umuntu iyo ubona umuntu agenda nk'aho umenga akora wewe ibyo ubona utemera, biroroshe kuvuga ngo wa munyavyaha we uzoja mu muriro, nutihana uzoja mu muriro. Ariko ndavuga nti nutihana uzoja mu muriro kuko ijambo ry'Imana ribivuga ati umuntu akora ibi ngibi natihana azoja mu muriro. Ariko sinshobora kuvuga ngo wewe ngo uzoja mu muriro, wewe Imana yaraguhebye, wewe oya. Ibyo kuja mu muriro no kutajayo si jewe, ni data abizi. Icyo ukora vuga ubutumwa bwiza, uyu muntu muhanure. Niwabona kwankiye uca ubigereza ngaho, mushishikare kubana mu mahoro, mugabo uzi neza yuko azogera igihe Imana ikamuhindura nk'uko nawe yaguhinduye. Ariko itaramuhindura, Bibiliya ivuga ngo tugendane kwihanganira abadakomeye, tugendane mu kwihanganira, kandi ntumwihanganire umucira urubanza, ariko umwihanganire umukunda, uzi neza yuko ibyo adatahura uyu munsi ejo azobitahura. Ariko atarabitahura ntimubipfe ngo nuko atabitahura ngo uce umuklasa nk'aho umenga bamaze kumuhereza Satani. Ibyo abana bo mu bwami si uko bameze. Ni naco gituma Bibiliya ivuga ngo nimwakunda ababakunda muzaba mufise impeya iki? Nimwagendera ababagendera murusha abandi iki? Nimwakunda abantu ngo nuko bakijijwe murusha abandi iki? Ariko Bibiliya ivuga ngo twerekane urukundo kuri bose kandi twemerane, kandi muri uko kwemerana hamwe no gusengerana Imana izogendera agorora ibintu. Rero nshuti muriko murankurikira, aya majambo ndiko ndababwira uyu munsi n'amajambo Imana yamishuriye muri iyi minsi. Ni Imana abo twabonanye twaronse umwanya wo kwicarana no kuganira, twarayavuganye ko amajambo avuga ku bibazo bitatu data adusaba kwishura imbere yuko twinjira muri jugement canke mu gucibwa urubanza. Ibibazo bitatu mwene data ndakubwira nibi. Icambere, raba yuko wahariwe. Yuko wahariwe. Ushobora kuba warihanye ariko utaraharirwa. Kubera iki? Kubera yuko ugifise abo utaraharira mu mutima wawe. Niwasanga hari abo utaraharira mu mutima wawe, ico kibazo kizoba kigutsinze kuko nawe gushikuza isaha uzoba utaraharirwa. Ico ni kimwe. Urabe yuko wahariwe ibyaha byawe. Ubirabiye muri iri jambo rivuga ngo nimutaharira abandi ibyaha byabo, namwe ibyanyu ntimurakarwa mu biharirwa. Icya kabiri, urabe yuko ugendera mu rukundo. Kugendera mu rukundo ni ikintu ciza. Bibiliya yarabivuze ngo urukundo rufuka ibyaha byinshi. Kandi uru rukundo turiko turavuga, urabe yuko muri wewe rurimwo. Urukundo rudakunda abo iwanyu gusa, urukundo rudakunda abo mukundana gusa, ariko urukundo rurenza ko rukagenda rukagirira neza n'abakugiriye nabi nabo. Ni hahandi dusanga Bibiliya itubarira ngo ndabageze icaremwe gisha ngo nimukundane. Imana ishimwe. Urukundo rwa Kristo ribe muri mwebwe rugwiriye. Urabe yuko urukundo rw'Imana ruba muri wewe. Atari urukundo rwa rundi rugusaba gukora ikintu kugira ngo abantu bakurabe, canke gukora ikintu kuko nakuzi neza ko azobigusubiza. Oya, ariko rwa rukundo rusunitswe n'impuhwe uba wagiriwe umuntu ari mu vyago. Urukundo rwa rundi uba rwasunitswe no kubona yuko naka atagira shinge na rugero hinge ndamufashe. Rwa rukundo rutaraba ingaruka zago. Ikindi kibazo ca gatatu,
ni iki kibazo co kudahinyurana, kudahinyurana, co kudacirana imanza mu mitima. Iki kibazo ngo nitwahinyura abandi natwe tuzohinyurwa. Imana idufashe, Imana itugirire imbabazi, ntitube abahinyurana, ariko Bibiliya ivuga ngo tube abemerana, twemerane, twihanganiranirana. Haleluya, Imana nibafashe. Byari ibyo bibazo bitatu. Ibyo bibazo bitatu ubirabe, ubisuzume, ubigenderemwo, kuko ivyo bibazo niba waba warahariwe ibyaha byawe, Yesu nashimwe. Niba waba ugendera muri urwo rukundo, Yesu nahabwa icubahiro. Niba waba ugendera muri uku kwemerana, utagendera mu guhinyura abandi, utagendera mu gucirana imanza abandi, Kristo ari muri wewe, nukuri azoshishikara kukwemeza yuko uri umwana w'ubwami. Ibibazo bitatu, mwene data, umwami Imana agwe kuvyishura neza. Haleluya, abana b'ubwami tugira twinjire. Yesu yaravuze ngo aradusengera ngo turi mwisi ariko ntiturabisi. Haleluya, twebwe turi abana ba data wa twese, turi abana b'ubwami. Imana rero bene data ibahezagire, umuntu wese ahari ushishikare gukomera, ushishikare gusenga, ushishikare kunezererwa Imana. Haleluya, ubwami bwa data ushishikare kububamwo ukiri hano mw'isi, kuko no mw'ijuru tugiye kubutaha. Imana ye mw'ijuru ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Nomero za telefone nizi ni +46 768 0065 46. Kandi iyi shene turiko turavugirako ni shene Habonayo. Imana ibubasha ibane namwe. Data turagushimiye kubw'aya majambo meza utubwiye. Bana na bene data, bana n'umwe wese uko yishura bino bibazo mwami, ntabe utsindwa navyo, ariko abe ari umenya uko bikwiye kugenda kugira ngo abigenze nk'uko ugomba. Urakoze kuko udukebuye, urakoze kuri bene data bose bagiye kwihana, urakoze kuri bene data bose bagiye kugirirwa neza, urakoze kuba ugiye gusubiza ku murongo. Nuhabwe icubahiro ku gikorwa cawe ciza mwami Yesu. Ndagushimiye kubikoze gutyo mu izina rya Yesu, amen. Yesu abahezagire mwese, amen.